Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Tusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya, ikete umutumwa Paulo yandikiye Abanyefezi. Ubwo ni mu gitabo c'Abanyefezi ku kigabane cya 6 ku karongo ka mbere kugeza ku ka 4. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo amabanga y'umubano rukristu. Akarongo ka mbere karavuga ngo mwabana nimugamburukire abavyeyi banyu mu Mukama nk'uko bitunganye. Sonera so na nyoko, iryo ni ryo bwirizwa rya mbere ririmo umuhango ngo kugira ngo ubone amahoro kandi urambe ngaha kw'isi. Namwe bavyeyi nimutere ishavu abana banyu, ahubwo nimubarere mu kubamenyereza ibyiza no mu kubahanura nk'uko Mukama ashaka. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Haleluya, amen. Bana b'Imana, twarabonye ijambo ry'umutwe ryavuga ngo amabanga y'umubano rukristu. Twarize kubijanye umubano rukristu, umugabo n'umugore iyo batoranye, kandi nibijya usanga patiri canke pasiteri abwira abantu bagiye gupfunga impeta. Rero ni kubera nyine usanga Umukama yampaye ibindi byo kuvuga, abantu batari bake barashimye iki kigwa, niyo mpamvu ngarutse kugira mperaho nari nagejeje, turabe ibindi byo babituraba tubivugeko. Ku karongo ka mbere rero haravuga ngo mwabana nimugamburukire abavyeyi banyu mu Mukama nk'uko bitunganye. Aha rero barabwira abantu, bushize twumvise batubwira ku bijyanye n'umugabo ingene yokubaha umugore wiwe, ingene bimeze n'ukuntu umugore yokubaha umugabo wiwe. Ubu rero barabwira abana nabo ko abana bakwiye kubaha abavyeyi nk'uko bibereye mu Mukama. Nama rero nabivuze, umwana igihe cyose umuntu agifise umuvyeyi aba ari umwana. Naho wogira imyaka, kuko hari umuvyeyi ashobora kuba afise imyaka 100, umwana wiwe wa mbere afise imyaka 80 canke 82. Ubwo rero nyimba umuvyeyi wawe afise imyaka 100, umwana yavyaye nawe afise imyaka 80, akaba afise n'umwuzukuru w'imyaka nka 50, ibyo rero uriya muvyeyi w'imyaka 100 no ku mukobwa wiwe canke umuhungu wiwe w'imyaka 80 aracyari mama wiwe. Aracyari mama wiwe. Jewe mfise imyaka 47, mfise umwana wa mbere w'imyaka 27. Rero uwo mwana akandi arafise umugore, agomba kumva ko iyo ndamubona ko ikintu kidashoboka, nama namubwiye, sininya kumubwira ngo nuko ngo yoba ari umugabo canke andengeye. Oya, negerezwa kumubwira. Nigihe rero nyimba nzogera mu myaka, kwanza je ndazi imyaka yanje, igihe hose nzoba ngiri mu mubiri, uwo umwana wanje nazoba afise abana, nzokwama ndi nyina ndamubwira icyo ntabona kiriko kiragenda neza. Anyumva nyumve, atanyumva areke, kuko Bibiliya iratubwira kurera abana rukristu. Rero utarenze umwana wawe rukristu ngo umubwire, basi yange kumva baramubwiye, ni wowe uzobibazwa imbere y'Imana kutarenze umwana nk'uko Umukama yabishaka. Rero ubu rero Bibiliya iratubwira abana canke iratubwira nawe nyene uri mu myaka ingahe, irakubwira ati mwabana
mubahe ababyeyi banyu. Nanje iyo banyifise mama canke papa, Bibiliya yari kubiri kirambwira ko ngomba kubaha mama canke papa. Hejuru y'ibyo ndafise ababyeyi nubaha nk'ababyeyi banje. Je ndafise umubyeyi yangwaje ko ndi muri Tanzania, ngowe ntafise umuryango. Nubaha uwo mubyeyi yari mba numva ko ari mu mwanya wa mama, ndamwubaha. Rero sukubaha ababyeyi batubyaye gusaba amaraso, no mu kibano umuntu wese agukuriye mwubahe nk'umubyeyi. Mugabo hasasa mama wawe canke nyene ujya wagize nka mama wawe, kuko nakubwiye ati uwo mubyeyi ari muri yafashije muri Tanzania, kandi si umwe ndafise ababyeyi benshi nita ababyeyi banje bangwanye ko ni muri Tanzania. Abo bantu rero n'ubu ndabafata nk'ababyeyi banje. Niho rero jambo ry'Imana rivuga ngo mwabana nimugamburukira ababyeyi banyu mu Mukama, kuko mu Mukama nk'uko bitunganye. Mukama rero Mukama yatunganije itegeko ry'uko ababyeyi bubaha, kandi no mu mabwirizwa ngo wubahe so na nyoko. Kukarongo ka kabiri haravuga ngo sonera so na nyoko. Ari ibyo tubona mu mabwirizwa 10 ngo wubahe so na nyoko, sonera so na nyoko. Iryo ni ryo bwirizwa rya mbere ririmo umuhango ngo ni ryo bwirizwa rya mbere riri mu muhango ngo bwirizwa ku bana ryo gusonera se na nyina. Ririmo umuhango ngo kugira ngo ubone amahoro kandi urambe ngaha ku isi. Ngo nukubera iki? Ngo kugira uwo mwana abone amahoro kandi arambe ngaha kuri iyi si. Wubahe so na nyoko. Wowe rubaze so na nyoko. Urazi umwana yubaha ababyeyi ngene usanga ababyeyi bamuhezagira mu bandi bana, bamuhezagira. Rero ni byiza ko twokubaha ababyeyi kugira tuze turambe, kugira uzurambe. Nitwitwaze ngo hari abana bapfa bakiri batoya. Burya rero iyo wubasha ababyeyi ugira akaranga wisangije. Imana iguha kuramba mu isi, ikazoguha n'iherezo ryiza kuzobaho mu ijuru. Rero nkiraha abana benshi ntibacyubaha ababyeyi. Abana benshi bo muri iki gihe ntibubaha ababyeyi. Umva rero ndanababwire, bigera ku bana bobo bavukira mu bihugu biteye imbere canke bajanwe mu bihugu biteye imbere, byararenze inkombe. Wokora rusasuma yosanga ari abana bake bubaha ababyeyi babo, kandi wosanga ari abana bake babana n'ababyeyi. Kubera umwana wo muri Australia ahengera afise imyaka 10 n'ingahe ngo nagiye kwibana. Mu mico y'ikirundi umwana w'umukobwa ava mu nzu kwa nyina ari uko agiye kurongorwa, agiye gushingirwa. Kandi n'umuhungu wo mu Burundi mu mico y'ikirundi yasohoka mu nzu kwa nyina ari uko yubatse inzu yiwe, bamufashije kubaka inzu, hasigaye nk'indwi 2 ngo arongore, niho yaza kuryama mu iyo nzu cyangwa akaza kuyiryamamo ari uko yarongoye. Rero abana bo mu bihugu biteye imbere, bana b'Imana, isi yaraducanze, iraducanga neza natwe turayemerera. Buriya ubu ibintu biriko biraba mu isi byo gufata abantu bakabacanga nk'umusenyi n'isima kugira umuco w'abarundi wibagirwe. Abari muri Australia bakurikira umuco wa Australia, abari Amerika bakurikira umuco wa Amerika. Mu mpande zose ibintu nk'ibi. Buriya abana b'Imana ntabwo ari byiza ko abarundi dutakaranga ku Burundi canke abanyarwanda ngo batakaranga k'i Rwanda canke ngo dute umuco wacu w'Afrika. Tureke kwishinga, kubera abana b'Imana ijambo ry'Imana rirabivuga.
iyo duheruka twariko turaraba ubugome buzoba mu minsi y'imperuka. Rero ubwo bugome turiko twabonye muri rya audio ngo Pawulo abwira Timoteti ubugome buzoba mu gihe cy'imperuka, kandi yavuze mu gihe bizoba mu gihe cy'imperuka, asigura ingene ibintu bizoba bimeze ku bantu. Nibyo rero n'iki gihe turimo abana, kubera ko turi kwirukira iterambere, tukabona ko naka ko yagiye Australia, ntegerezwa kuja Canada, ntegerezwa kuja Oman, ntegerezwa kuja hanaha, ukumva ko ari ibindi bintu byiza bagiyemo, naho ntumenye ko bagiye mu muriro udahera, bagiye mu ngorane. Mpora nivugira ati jamba mbona umenga turi muri Sodoma na Gomora, kandi niko kuri. Kubera je ndiko ndaraba wanashaka mvuge inyifato y'abana banje cyangwa inyifato iri mu muryango wanje, nkaraba n'inyifato jewe nabo tuvukana twari dufise turi mu Burundi, birandengera cyane. Niyo mpamvu nama ndiko nabwira abana banje mbere bikaba byashitse bamwe nk'abasigaye nzanda batarasifera ndabarungika kwiga i Burundi. Kubera iki? Kugira babone umuco w'i Burundi. Burya rero abana b'Imana bari mu bihugu biteye imbere, umwana wawe ukabona hariho bitariko biragenda neza, cyangwa ukaniyumvira gusa wowe uravye akarere urimo kumurungika kwiga i Burundi. I Burundi hariho amashure meza arera abana neza kandi neza. Haleluya, je ndabishimira Imana. Umfise umwana yiga mu Burundi, yahereye mu mwaka w'indwi wa segonderi, bari mu wa 12, kandi mu mwaka uza aramarace agaruka. Namurungitse abantu bantwenga baransiba baragira iki, ariko ubu hari abipfuza kubajanayo, kandi noneho hari n'abandi bagiye baza barabarungika. Mbese kwishure umwana wanje yigako hari bahiga abana bangahe bavuye ngaha muri Australia. Harimo n'umwana umwe yamaze kugaruka. Rero babyeyi muri za Amerika, za Canada, za Australia n'ahandi, abana bacu kugira baze barapfapfana tubona gutya, musubiza mu gihugu cy'u Burundi baragorora. Umwana agaruka ameze neza yaramaze kugira. Nayo ubundi abana bo muri Australia canke za Amerika, reka mvuge byo muri Australia, mbona urumbogi rwarabononye, kwiba byarabononye. Jendera aba bantu bari mu bihugu bari mu Burundi barira bumva bomeneka bagahemukira abagenzi babo kugira baje mu bihugu byo hanze. Gusa turiko turavuga ku bana batubaha abavyeyi. Abana rero bari mu bihugu byo hanze benshi ntibumvira abavyeyi, kandi abavyeyi nabo kubera baziti ndamukoza ko agashi baramujana canke baca bantwara twose turi mu ngorane. Ariko mwana wowe wari wo wese witwa kufisa abavyeyi canke wumvura ururimi, erega tuzo turogerageza no kubwira abana bacu wanashaka bibasigurira mu Kirundi, kuko jewe kubana Bibiliya ngadufise Bibiliya nyinshi, buri mwana afise Bibiliya yiwe ziri mu Cyongereza, mugabo je soma mu Kirundi. Ariko harantu soma, kandi ndabona abana banje kuva bo ingene bavyitwararika. Ko hari umwana yigeze kubona nambaye ipataro arambira ngo mama, ngo wari muramwe, ambwira ngo mama, ngo kubera iki ngo wambaye ngo ipataro, kubera ko twasomye muri Bibiliya impuzu z'abagabo n'impuzu z'abagore. Arazi ko kwambara ipataro atari byiza, Imana itabyemera. Nabaraza kwishuraka mugabo iyo yambaye ipataro agerageza gucagereka ko akajipo hejuru, n'ibintu byabo nyene byo ku mashure. Ariko gusa biravana n'ingene iyo pataro aho uri kura yambarira. Ariko yarabonye ko kuba nyina yambaye ipataro atari byiza. Namubwiye ati mwana, nubwo umbonye ndayambaye hano mu nzu, sishobora kurenga hano ku muryango nambaye ipataro. Ni ibyacu byo ngaha mu nzu. Kandi rero nubwo kuva muri iryo jambo mba nitwararitse gushira kwa gakwemo hejuru y'iyo pataro mba nambaye. Rero
umwana rero umujyana muri bibiliya umwereka ibimuraba gutyo ashobora gukura neza nubwo bigoye muri ibi bihugu ahura n'abagenzi bakamwonona bakamujyana muri ibi ariko gerageza no gusenga Imana bizotuma umwana yubaha ababyeyi. Turabandanya kubera ko muzi neza ko abana aha muri Australia murazi abana batari bake bamaze kwigandagurira ba nyina babo babonkeje babahora udufaranga kuko atamuhaye amafaranga yo kujana mu rumogi canke yo kujana mu biyayuramutwe canke yo kuja mu mabwate kwinezereza. Murumva rero biragoye, ariko umwana ngo yubaha umuvyeyi azoramba kandi n'ubuzima bwiwe bwihereze buzoba bwiza mu ijuru. Reka tubandanye. Kane aravuga ngo Kane aravuga ngo namwe bavyeyi nimutere ishavu abana banyu ahubwo nimubarere mu kubamenyesha ibyiza no mu kubahanura nk'uko umukama ashaka. Aha natwe abavyeyi rero turajitsiwe ngo natwe abavyeyi turerera abana bacu mu mukama nk'uko umukama ashaka. Aha abavyeyi benshi bo muri iki gihe ibyo rero ntibiraba bo muri Australia gusa canke abo mu bihugu biteye imbere cane cane nabo mu Burundi cane mu Burundi canke muri Afrika. Kabukiwe uri umuvyeyi ushigikira umwana wawe w'umukobwa ngo nagende kurongorwa ku wundi mugabo, ku mugabo afise uwundi mugore uzi ko agiye guharika. Hari ibyo mba ndiko ndiyumvira ku matelefone ku maradi ubushize nariko ndumviriza radio BBC canumva BBC yagigendeye ikomini imwe mu ziri mu Burundi, hanyuma ahantu nyimba ngo bimba ninza habi ibintu nk'ibyo, hanyuma numva abavyeyi bamwe bavuga ngo urumva ngo twebwe ngo ingo zacu ziriko zirasamburwa ngo n'abana bakiri batoya ngo kubera ngo abagabo bacu ngo amahera bakorera ngo baca bayasororeramwo abana batoya canke ngo bagaca bayazanamwo abo bakobwa bakiri bato ngo gutyo ugaca usanga umugabo afise ingo zibiri ugaca usanga urugo rumwe ntarusumira nk'uko bikwiye canke ugaca usanga aharaye wamuhabara ujya mushasha ibintu nk'ibyo. Abantu bo kuri BBC bakababaza none bigenda gutuguru babo bagasigura ngo rega urumva ngo biragoye ngo kubera ngo hari gihe umugabo wawe ngo aba yakoreye ngo ayo mahera ngo akaba ari karasororera wa mukobwa ngo ari karamusororera ngo agaca abwira uwo mugabo ngo rega ngo burya ngujya ni mama wa mugabo agaca hamagara nyina wa mukobwa ngo agaca amugurira karindwi canke akamugurira kangahe ngo nuko urumva wa mugabo ho kwiyumvira umugore n'abana bari muhira agaca yiyumvira wa mukobwa na nyina wa mukobwa mbega biwabo w'umukobwa. Rero wowe mu mama uzi neza kuri kurasororerwa inzoga n'umugabo afise ubundi mugore kandi ariko aragusororera kubera umwana wawe w'umukobwa. Uranezerewe nuko umukobwa wawe yarose umugabo afise amahera canke ariko arakorera amahera, noneho asororera umukobwa wawe nawe gusororere. Ho kubwira umukobwa wawe ati mwananje ujya n'umugabo afise uwundi mugore canke mwananje uratinya ujya mugabo afise uwundi mugore, wewe uri kurashigikira. Mwumva abana b'Imana twebwe abavyeyi ngaho tuba turiko turarera nukuri wowe mu mama kandi cyane cyane bw'indero y'abana b'abakobwa iraba ba nyina. Wowe mu mama ushigikira ko umwana wawe asororerwa n'umugabo afise uwundi mugore, wumva wowe uri kuraja mu ijuru canke umwana wawe uri kuramujana mu ijuru, uri kuramurera nk'uko Imana ibishaka. Unezerewe nuko umukobwa wawe agiye kurongorwa ku mugabo afise imari afise abagore batatu. Ibyo kwari biragushimishije wowe umuvyeyi w'umukristo canke w'umurokore?
mugenzi ko haba mu barokore haba mu bagatolike haba mu oya murambabarira naringiye kuvuga abayisilamu ariko imico y'abasilamu sishaka kuyinjiramo ariko nabone narigeze kumva umuyisilamu ariko arigisha yuko kizira gutora abagore babiri udafise ibyo kubashimisha udafise amahera yo kugurira impuzu zisaba abagore babiri no kubasumira ibisa kirazira rero murumva ko abayisilamu nabo bubahiriza ko nyimba toye babiri canke bane abazi neza ko azobagurira ibitenge bine bisa canke nyene bajanisha reka rero tuvuge ku barukore n'abakatolike wewe uri umurokore umwana wawe akaja ku mugabo afise uwundi mugore canke wowe uri umukatolike ugashigikira ko umwana wawe aja ku mugabo afise uwundi mugore uri kuramujana mwijuru uri kuramurera rukristo canke uri kuramuta mu muriro udahera nawe uri kuritaye murumva rero twebwe abavyeyi ibyo dukora si byiza reka turabe ku bapapa wowe mu papa ni gute nabuze ati naho wowe uri umutama w'imyaka 80 ukaba ufise umuhungu w'imyaka 40 uri umutama w'imyaka 100 cyane se dufate uri umutama w'imyaka 80 ukaba ufise umuhungu wawe w'imyaka 60 cyangwa 50 akaba afise umugore akaba ari karaja mu tundi twana cyangwa ari karaharara mu atora uwundi uracyari umuvyeyi wiwe wo kumubwira ko guharika si byiza gutora uwundi mugore si byiza kandi ko iyo atari inzira iramujana mu ijuru rero bapapa hanura abahungu banyu bareke kwita mu ngorane zo kubaka ingo z'abagore babiri barenze umwe n'ingorane n'akaga abagabo benshi bapfa bishwe n'imiti y'abagore babiri iyo urinze urenga ibigo ugatora umugore wa kabiri wumve ko ushobora gupfa wishwe n'abo bagore ni benshi bapfa bishwe n'abagore batoye barenze umwe wowe mu mama hanura umukobwa wawe niho uzoba uriko urarera abana bawe Kristo mu gihe hariho n'abandi bashigikira abana babo ko baja mu bumaraya kugira barondere iby'umuryango bakaja mu bumaraya hari n'abandi usanga ari abo mu miryango umwene wanyu yakuzaniye umwana mumurabire ukamumushorera mu bumaraya canke ibanyirasenge b'abana ugasanga bari gushorera abana babo mu bumaraya abasengezana nyimbara abasengezana murumva rero abana b'Imana ubose umuco mwiza iryo uko siko kurera abana Kristo hanyuma si byiza kureka abana bawe ngo bagende gukina ibintu by'amafilime y'urukozasoni si byiza ko umwana umureka ngo agende kugendana n'agakundi k'abantu batari beza raba bo bagendana usibye ko abana bigirira ibyo bishakiye iyo yamaze kukurengana ariko nk'umuvyeyi komeza ugire uvuge n'ivyana muje ku mavi ukobye rero hari ibintu byinshi bitsitaza muri iki gihe turimo muvyeyi wahawe ibanga n'Imana ryo kurera ryo kwitwa umuvyeyi raba ingeso umwana ariko aragenderamo ntuzishigikire kuko umwana arashobora kukunanira burundu akakunanira ukabura ifatiro ry'iyo uri mu mufate mugabo nk'umuvyeyi bandanya no gusenga usenge kuko Imana irashobora kumugarura iyi Imana ibona kwizera kwawe ariko siyo yo gusigikira umwana ngo agendere mu nzira zitari nziza urekura umwana agende gukina amafilime cyangwa gupiga kuja mu miziki cyangwa gukora mu bubare mvuze gukora mu bubare byatandukanye kubera nk'ibihugu biteye imbere hariho bwa bubare nyene usanga nyene ari amabwate amaramaje bikorera ibyo bashaka nyene uko bashatse bijya umwana wawe ntiwoza kumurekura ngo genda kuja muri bijya cyane bijya bintu byo kwamamaza ibintu raba ibintu yagiye kwamamaza ibyari byo raba nyimba ari bijya by'abamodo raba mbega agiye kwamamaza impuzu ikariso n'agasindiriya si byiza abana b'Imana raba ibintu ariko arajamo avyanga ariko wagerageje
kuja mu ijuru canke kugira ibanga ry'umubyeyi ry'ukurera ntibiba byoroshe, mugabo ni no gusenga Imana. Komera ubisengere, usengera abana bawe, Imana izogufasha, bizogenda neza. Rero nk'abantu bari mu bihugu biteye imbere tuze turasenga cyane kubera birakomeye. Kwanza si mu bihugu biteye imbere, no mu Burundi hose ingorane ziriho kubana n'ababyeyi. Ababyeyi rero aho turi hose turabe ibintu Imana ishaka ko tureramwo abana bacu, aba ari byo tubarereramo. Umwana ho kugira umurekurire muri ibi bintu bitagira agaciro, murungike mu makorari aje kuririmba mu rusengero, ho kugira aje muri ya magurupe y'abapiga muziki bambaye ubusa, murungike muri korari, murungike muri bajya babyina indirimbo z'umuco w'akaranga k'abarundi canke akaranga kayandi k'ibindi bihugu runaka, ariko atari bijya bitesha agaciro Imana. Reka tugeze ngaha, umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana, murakoze. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda, amen.